rega tubaramutse tuvuga ati bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muriko murabirako ino video. Novuga ngo uno munsi nagiriwe ubuntu kabisa, je uno munsi naho mubona mfise micro ndumutumire, ariko ndumutumire kuri ca kiganiro bita Kugatumba Iwacu. Uno mutama turi kumwe yantumiye, je sinzi impamvu yantumiye, ariko arafise ikintu ngira shaka kumbwira, reka ndamuhe kaze. Ni nkawe yari kuvuga, ariko kuba natanguye kuvuga nuko musanzwe muzi ndumu journaliste nyene nkorera kuri iki kiganiro Kugatumba Iwacu. Murakoze, reka rero mutama jewe ndamwakire naho ari we yari kunyakira. Reka n'ubundi ndakwakira ubwo na jewe nyine ndakwakira kandi naratangaye. Jewe nari nzi ko uri umuntu mukinyi w'amafilme, mukinyi w'amakomedi, kandi umenga urazi gucuranga n'umuduri. Umuduri ndawuzi. Urazi gucuranga n'umuduri. Ndakuzi muri ibyo bintu ndasanzwe nzi rero. Ariko mpava numva ngo wagize ikiganiro biyita Kugatumba Iwacu. Hama rero Kugatumba Iwacu rero niho nagomba kumenya neza. Abandi barakunda kugira ibiganiro ugasanga batumiye abantu kuri ubu bo hejuru, abantu bavuye hanze, ngira ngo sinzi bakaba ari batumira, ariko mwebwe mugira ikiganiro bita Kugatumba Iwacu. Nkumva yuko ngo ico kiganiro ahanini mukunda gutumiramwo abantu nyene bo ngaha mu mihana, abantu nyene baciriye mu mwanya mbere bashaka, ngira ngo n'abandi nyene mukabatumira. None ivyo bintu vyabaje mu gute kugira ngo mukore ikiganiro nk'ico? Ni mukora ikiganiro cyo kuganira n'abantu bavuye hanze, bamwe babita aba diaspora n'abandi nyene kuri ubu, canke abatunzi, canke bamwe bafise ifaranga vyinshi, canke bafise ibiduga binini, canke abandi bafise imiduga myiza sindabizi, baje bagendera ku mamoto kuri meza, ariko muca mushima gukora ikiganiro kibahuza n'abantu baciriye mu mwanya. Ivyo vyabaje mu gute none? Cha mumbabarire, ufite mutama agombye kumena isokre mugabo n'ubundi ntayo mvuga. Agombye ko mena isokre mugana nta sokre mvuga vraiment. Gusa mutama yakoze kuntumira, ndamushimiye cyane ko kuri kino kiganiro yashatse kumpa. Amfite yari yagumye asaba keshi ko afise ikintu ashaka kumbaza. Yari yaranase no kubimbwira bisanzwe, ambwira ati azokimbwira twicaranya ahantu. Aha yemeye no kunzana ahantu mu kabare ngo barampa n'akabrochette ndakarya. Hanyuma je kubisanzwe nk'icyo kibaza mbajije kijanye no kwiyumvira kino kiganiro je kubisanzwe nari narahakanye ko ta bintu nzokora nk'ibi, kandi vraiment ngira kuba baradukurikirana barabona yuko navyo ndabishoboye. Nese ibyo yego je munamuna abantu mwaganiriye nk'uvino ababajije ukabazanye n'umuhinga nyene mbere womenga ngira ngo nawe warize muri kaminuza yo kumenyesha amakuru. Jega ashurumva hariho kaminuza umuntu yigishwa n'Imana, na Yesu yarakomeye ata kaminuza yize. None rero wero n'ibintu ngira ngo wadukanye utereka muri ibintu nk'ivyo kumenyesha amakuru nubwo atabona vyigiye, kandi nuko ikitangaje nuko ubikora neza. Ofete muta naravye gikenewe hanyuma ndagikora. Nivyo kuri rero abona ko wimujije ko waciza cyane, riho utera uduga urondere n'ibindi vyiza cyo kumenyesha amakuru gusa, ukore n'ibindi vyiza byinshi birahari. Ego murakoze cyane. Hanyuma je kubisanzwe nari navuze ko kweri ntazo kwinjiramwe ibintu by'ujournaliste, sinavyumva. Ariko igihe kimwe haje umutipe umugabo yitwa Tente, twaramenyanye. Tente mugari byo tabora mbona twaretse gutuntu kudushusho bakakwita mu nitente. Sinzi ko ari we ashobora pfana n'uwo muntu. Oya, uwo Tente ni mu Burundi. Ofete ari mu gihugu mwenga ari muri Australia. Sinibuka ko ari muri Australia mugabo sinzi neza igihugu ari mu mugani muri ni Buraya muri Etazini. Rero niwe yaje ashima ibikorwa dukora, ibikorwa nkora, amaze kundaba baravuga ati Madudu we ndavye ubuseriye bwawe ukunge numeze. We woshobora kuganira n'abantu abantu abari bo bose. Tiyo mfete woshobora kuganira n'abantu bakuze n'abantu batoya, ati kandi kiracho woshobora kuganira n'abantu babanyacubahiro, ati kandi woshobora no kuganira n'abantu
bari hasi nukuvuga abantu bari hasi nukuvuga urazi abantu vraiment imbere y'Imana twese turi bamwe mugabo urabizi ko hariho kamema abantu usanga bafise hore kanaka ijanye nico bakumbure barondereye imyaka myinshi ivyo bigiye imyaka myinshi biza amadoktora nibiki byama maîtrise abatabo mwoganira ati kandi kinaco ndakuraba mwoshobora no kuganira n'abantu ujya muntu atigeze amenya no kwandika n'urudome na A cyangwa na B niwe rero yaciye azaniyo ide aravuga ati jewe nubwo uri kuranga ibintu by'ubujournaliste ndashaka ico kiganiro gikore nyene nawe yari umuntu nubaha ndavuga ati uko biri kose ico kintu akimbwiye reka ngerageze ndagikora ukuvuga urabona haraciye nk'igihe kitari gito ndagikora yarambwiye ntangura kubikora kandi urabona ko ntanguye kubona imigisha yanyu umuntu mirati ngo tubwire ibyo bintu ukuntu wabitanguye murakoze cyane kandi mvuga ko twari tumenye yuko abamenyesha makuru batumira umuntu ariko nanje ntigira umenyesha namaze kumenyesha makuru uko nagutumiye kugira ngo uze tuganire kugira umenyeshe neza icyatumye utanguza uwo mwuga wo kumenyesha makuru ngira ni kubera we dusanzwe tumenyeranye turanamenyeranye benshi mbere hari nabavuze ko uri umuhungu wanje Jesse zibavuga ngira ni kubera babona mu dukino twishi dukunda gukina uri papa uri inde baca biyumvira kumbure ngo byoba ari byo ariko birashoboka benshi babifatira aho nyene bacibaza ko uri umuhungu wanje ego rero urumva mu majambo make nico cabitumye ushobora gutangura kino kiganiro hanyuma igituma wabyumvise impamvu rero nganira n'abantu bose kubanganira n'abantu bato gusa aha umunsi umwe uzoza gushiduka usanga turiko turaganira na president nega yemwe aho wimiriwe yabamenyesha makuru naho bimiriwe ego muzosanga muraganiriye nyene kandi muzoganira kandi muzoganira neza ego urakoze cyane iryo teka gira zoriteko ego rero no kuvuga iki no kuvuga hanini abantu bato kenshi barabura amajwi nk'iki gihe cyo cacu usanga abenshi bazigama barondera ama views cyangwa barondera amajeme n'ama subscribe ku marezo social usanga barondera by'ukuri abantu ba Satubi ba Fariazi bande bumvisa ahantu haje umushikiranganje kanaka bakagenda navyo ni vyiza kuko nabo birakenewe ariko nivyo garukira ngaho gusa ariko nivyo garukira ngaho gusa navyo ni vyiza rero je nabanje numvise iciyumviro cyo mutama naciye mvuga ati uko biri kose cyo kintu avuze nico nubwo ntabikunda bino bintu navuze ko nzoguma nikirira ama comedy n'amasinema ati reka ninjire ntangure kubikora ndavye abanyagihugu bato ukuntu usanga ariko aradandaza nk'utuyoba ubundi ugasanga avyuka kurima n'umupfakazi ubundi ugasanga tuki umuntu yabuze umugore ari umugabo bamwita gute mutumba barire umugore ari umugabo ari umugabo bamwita umufakare ugasanga nk'umufakare ugasanga nyene yari kuronka umuvugisha akamungura ivyiyumviro ugasanga mubwo bufakari bwiwe warashoboye kwiyungunganya karonkunge n'abaho numva kandi ico kiganiro canyu ko gishobora no kuremesha umuntu hari gihe muzovugana hamakaza yumva ariko aravugira ku mbuga ngurukana bumenyi akashirwa mu mutima ati jerekane ati nje ndiko navugira mu ntuze ku mbuga ngurukana bumenyi ndavugira haha atana ari menyereye kubona abantu havugira abantu kuri ubu bo hejuru canke abandi bameze gutya na gutya ati ariko naje nayimvugiyemo sinda kantu kamwe nabonye mbwa ari théâtre ama rero muri iyo théâtre baca baratasha abantu baca batasha n'umwana yarahari uwo mwana yaciye asimba hejuru ati nanje bwabone basigaye banze ati sigaye mvuga no mu ikete urumva byaramunezereye cyane arumva yuko ari ibintu bidasanzwe mbabarire hari gihe usanga byatugoye ugasanga ngo imagine se karuhuye
none rega ikirundi rega ikirundi cyamaze gucangana n'izindi ndimi mugabo byongeye igifaransa mumenga ni langue nationale bavuga ngo n'ururimi rw'igihugu ni nk'urw'igihugu nyene ugihugu cari kirundi none ugira ngo commune ni kirundi commune si kirundi nyene commune iryo jambo riraboneka ntaririho kandi ariko bakavuga commune ntabwo ari kirundi zone si kirundi ne zone mu kirundi ni gihe kitabaho nyene iryo zina mu kirundi cyo nta kiriho mu Burundi rero harabuza abahinga duhinyanyura harabuza ayo n'umusaba bazi guhinyanyura amajambo kugira ngo barakwiye kugerageza ayo majambo bakayashiraho kandi mu maguru mashi tugakoresha amajambo y'ikirundi nyene twe turavuga ikirundi tukavuga ikirundi zone si kirundi commune si kirundi province barishobora bavuga intara twumvikana abashizeho bahinyanyuye ivyo rero bakwiye guhinyanyura n'ibindi byose nawe usanga utabizi neza usanga nk'ivyo bihari nivya bihari niko atavyo bakoresha urumva nivya bihari sivyo bakoresha ndavuga ati ngiye kuri zone ngiye kuri commune nivya bihari rero mugabo ntibikoreshwa ahubwo no babivuga bazi ko bihari babivuge bimenyekana yego kandi nizo dushoboye kwibuka ko hariho n'ibindi byinshi hari ibindi byinshi gose bidafise insiguro mu kirundi bitagira insiguro mu kirundi rero urumva niyo mpamvu naciye tuma ashobora kukumbure kugira tuze turaganira n'abantu bose nukuri mwaragize neza je kubisanzwe ico duhiga ibintu by'amavyuzi kuko urazi na umuntu ahembwa na rezo sosio nukwimenya nta kintu kivuga ngo ndagushigikiye ngo uzohembwa oya wewe ukora uko ushoboye aba benshi bakora ku marezo sosio bakora uko bashoboye kugira barabwe n'abantu benshi hanyuma binjiza agafaranga mbere yo nabashira bitameze neza kugira ngo birabwe n'abantu kandi bijya bintu barakwiye kubireka nukuri kuko ari ibintu bisanga bishobora gusamaza abantu bikabakwegera no mu bintu bitagira ikimazi ibintu bidashoboka ugasanga bajanye mu busambanyi bijya nta kamaro kabo cyane mu kwicana ni ukuvuga ko bakwiye kugira ibintu bishobora kugira ikimazi bikagirira akamaro abantu yego rero nico mutamangira wumvise inyishu neza naguhaye sinzi ko uri kuratahura inyishu bamaye natahuye neza gose urumva ko natahuye kandi urumva ko nabandi baza gutahura bavyumvirije bakamenya igikorwa cawe hanyuma vision fise siyo ngaho Igitega urabona ubu ibiganiro byose maze gukora bikorerwa Igitega ariko kubwanjye nari mfise vision uko nokora nko mu gihugu cyose cy'u Burundi nkatembera nkazandaraba ibigize intara amakomine ubutumba kuko ni Kugatumba Iwacu ku Burundi nkahamenya hose nkazunguruka kugira ngo ibyo tuza turakura hariya bifasha bahariya bifasha ibya bahariya bamwe bose bavuga ivyo Kugatumba iwabo reka tuvuze ngo Kugatumba Iwacu ni Kugatumba kuwo wese reka no mu bindi bihugu muzogendayo nimwagenda muri Kongo cyangwa mugagenda muri Tanzania cyangwa mugagenda bari abantu muzo muri ko muraganda akazo bari Kugatumba iwabo urakoze cyane nico nagomba ndakubwira no muri East Africa tukagenda kubera nk'ubugiye nko Kugatumba ko muri Kongo cyangwa ukaje mu Gatumba ko mu Rwanda cyangwa ko muri Tanzania burya hari ikintu hakura umurundi niyacumva wo Kugatumba dufate nka Mutaho cyangwa Bugendana cyangwa Giheta azovuga ati ikintu kumbe kirabaho cyangwa Kugatumba kanaka kagize yindi ntara yo mu Burundi nawe ugasanga karamufashije ako kantu rero niyo vision dufise cyangwa niyo yerekwa dufise kugira ngo turabe iyo bishoboka ni kubera abantu benshi babonye bino bintu abantu benshi batandukanye bashobora kubifata ibintu bisanzwe bakabona umenga ni twaturu two gufinata iki ariko iyo batworose nk'abantu badufata mu mugongo bakadushigikira ndakubwiza ukuri kino kintu coshikanya igihugu ahantu hadasanzwe kuko nutuntu kura hirya no hino mu bantu bato batari kugasanga twafashije abantu bato bakaduga ivyo rero urumva buke ngo nigo rugendo ahubwo ntimucike intege mubandanya ahubwo mukomere kwibanga gushikaho ivyumviro vyanyu bizoshika kure cyane iyo ntuze iyo ntumbero mwatanguje kugira ngo imenyekane hose abantu bayimenye muze mubandanye mukomere kwibanga murakoze mutareka tugushimire cyane no ko wakoze kuntumira Imana iguha umugisha nibaza ko
kumbure n'undi munsi uzonumira sinzi nzogutumira kandi nanje nashimye cyane kuba mwashoboye kwitaba umutumire bwanje utantumira nawe nzogutumira yego tuzaturamirana nabona haciye utamamagara nawe nzoguhamagara uzompamagara untumire turatumirana amamutama basanzwe bavuga we kutwenza nubwo wantumiye nta kantu bo basigira ko gutwenza no basigira ko gutwenza nibatwenge basi nta kundi nibatwenge ako nako ndabasigiye kugira ngo batwenge none uravuze ndavuzaho uvuze gute mvuze nti nibatwenge batwenge ubuse karisi ubusa nibatwenge basi baririmbire Nengumbye ndabaririmbira ngo iki wowe nyambo bari nk'akaririmbo kawe gashasha woba kumbura uri kurategura cyangwa warateguye ndazi usanzwe uri umuririmbyi ukongera ugakina kabashishirizeko ndabaririmbira ko agahayagiza komine yanje cyangwa igihugu ego gira ko kikomine tu kikomine hano mu Burundi mu ntara ya Gitega hari ikibare ciza casharijwe n'Imana muri ico kibare ciza akazina kaho ni Giheta mu Giheta ni heza harahimbaye cyane hari ivyiza vyinshi wohora uraraba kahetse karabandanya mutareka tugushimira nawe ni muto ego murakoze cyane reka shimira abantu baguteze yo mikumbure ko ubutumire wari wampaye ego twese naje ndabashimiye reka ndabashimire kuba mwafashe kano kanya ko kudukurikirana kubwo ubutumire kwaya majambo twavuze kuwa shoboye gutena akayakurikirana neza na neza gushika ku ndunduro Mutama aramwemereye ifanta yangahe y'urukundo reka jewe uwo muntu ndamwemerera ifanta y'igihumbi aca telefona ku nimero yasuwasane ka 27 karani turu nimwarenga 10 ba mbere premium fanta nzoyibaha abazokumva bakeneye kuyinwa mwakoze rero reka tubashimire gikuru si yo fanta kwari kuba turatera inkuru tujajura ibisigaye nibaza ko tuzosubira ubukurikira ndiko ndabaha kino kiganiro Imana ibaha umugisha mwakoze